Batista Mweranda, Petero na Paulo Veranda, Andrea Mweranda, Yohani Mweranda, Maria Maddalena Mweranda, Stefano Mweranda, Laurenti Mweranda, Ignazio Antiochi Mweranda, Agnesi Mweranda, Pere Paggio Anna Felicita Veranda, Gregori Mweranda, Atanasi Mweranda, Basili Mweranda, Maritino Mweranda, Benedicto Mweranda, Francisco Xaveri Mweranda, Yohani Maria Vianney Mweranda, Teresa Mweranda, Katarina
turagutakambiye Mukama ngo kubwisabisho ca Bikira Mariya muhimbazwa n'icaberanda bose wakira ibisabisho turiko turaguhereza. Iyi ngoro turiko turegurira izina ryawe nibe nyubakwa yo kugabaniramo ingabirano n'urukiza vyawe, aho igihugu c'abakristu c'amayikoranira mu bumwe ikagusenga mu mutima no mu kuri igashikirana mu rukundo. Tubisabishije Mukama wacu. Mana wewe uyobora kongera ugatagatifuza ekleziya, birabereye ko tugira umunsi mukuru duhimbaza kandi dusamiriza izina ryawe. Nkako uyu munsi igihugu c'abakwemera cyakoraniye hano muri no sengero, aho bazokuninahariza n'umutima ukwiyeguriye, aho ijambo ryawe rizokwigishwa, aho igihugu cyawe kizogaburirwa mu masakramentu, aho ekleziya yawe yifuza kwama iterera impundu yo kuninahaza udahengeshanya. Iyi ngoro igiye kuba ishusho rya ekleziya Kristo yatagatifuje ku buryo budasanzwe n'amaraso yiwe, ayakwama isayangano ninahazwa, ayuzuza kandi ubutore bushingiye ku kwemera kutayegayega, ayigira umuvyeyi yibaruka mu bubasha bwa mutima mweranda. Ni ekleziya nyeranda, umuzayibo witorewe n'Umukama, akawushariza n'utubuyenge tw'ubwoko bwose. Niwe yubaka akayikuza akayikomeza, akayitambutsa yerekeza mu bwami bw'ijuru. Ni ekleziya yuzuye agahimbare, ihema ry'Imana n'abantu, ingoro nyeranda yubatswe n'amabuye mazima ishingiye ku batuma. Yezu Kristo nawe akayibera ibuye rikuru ry'ishimikiro. Ni ekleziya ikayangana ubwiza, gisagara cubatswe ahakirurutse, ikaberwa n'ukwami cy'ibibatsi tamanzuye mu muco w'umwagazi, n'indirimbo zihimbaza abatoni b'Imana ziguma zisamiraniramo. None rero Mukama turagusavye tugutakambira ngushungururire imihezagiro iva mu ijuru kuri iyi sengero, ize yamara ikibanza ceranda no kuri iyi altari, kugira ngo ibe igenewe kwama iherezwa ko igihe cyose inkuka ya Kristo. Muri ino sengero inema y'Imana irama yuhagira abantu batyorora ibicumuro, maze dawe mu gupfana n'umwana wawe bavukire ubuzima bw'ijuru. Muri ino sengero abatoni bawe mukikuza imeza rutari bunze ubumwe bahimbaza Pasika, baragirwa bashasha n'ijambo rya Kristo hamwe n'ifungurwa y'umubiri wiwe. Muri ino sengero haramasamirizo y'umwuka z'ibisabisho bikuninahaza, amajwi y'abamarayika ahure n'ay'abantu, maze kubukiro bw'abantu ibisabisho vyawe biguherezwa biduga iyo uri mw'ijuru. Muri ino sengero aboro barama bitwararikwa, abacinyizwa baronkera umwidegemvyo, kandi abana b'abantu bakwegukiye bame bahambikirwa iteka, gushikaho muri yo umuryango w'abawe umaze gukirurutswa uhimbagwe no gushika muri Yerusalemu yo mw'ijuru. Tubigusabishije Yesu Kristo umwana wawe n'Umukama wacu, Imana musangiye ubuzima n'ingoma hamwe na mutima mweranda, ubu no mu myaka yose. Imana isengero umwepiskope gire ashisiga amavuta meranda, amavuta ya Kristima, iyi altari nyeranda y'amavuta asigwa abagira baronka isakaramentu ry'abatisimu
y'amavuta asigwa abaronka confirmation y'amavuta asigwa abagira batigwa abasacerdoti y'amavuta asigwa n'abepiskopi. Muri ico gihe rero dusenge, ariko kandi n'abaririmbyi batuje imbere baduterera akaririmbo ati ngiri hema ry'Imana n'abantu nitugire Kristo. Bye.
turashikiriye ca kiringo c'iherezo, ariko rero ku bakristo bo ngaho ku gisata ca Busenga ni n'akanya ko kugengurukira Imana ku vyiza yatugiriye. None rero turasavye abafise ivyaje mu biseke baje imbere babanguke, baca ngaha bunamire umukama, baca muri urya muryango, baraheza babereke aho babishira. Amashikano y'amafaranga tubanze turindire tuze kuza inyuma y'abashikana mu biseke, dusabe abatambira Imana n'abirekera Imana nabo nyene baca babanguka.